vyatubabaje ubwa mbere ho kuko urumva bizogira ingaruka mbi ku banyagihugu no ku Burundi. Nico gituma tutavyakiriye neza, ariko twebwe ntivyadutangaje kuko ababita ngo bari muri leta ntibubahiriza amasezerano ya Cotonou na cyane cyane mu ngingo yayo ya 96 aho basezeranye yuko kugira ngo babandanye bafasha Burundi no kuvuga ivyo bihugu bya Buraya nuko intwari ya demokrasi ireka umunyagihugu agaserura ijambo uko aryumva ijyagona adakebaguzwa tankomanzi, ireka umunyagihugu akaja kwitorera abamuserukira canka abamurongora mu mwidegembyo, ata muntu aje kumubwira ngo udatoya aha urahwera, ata muntu aje kumurasa mu ijoro, ata muntu aje kumutera ubwoba mu ijoro. Intwaro yubahiriza ubutungane kuri bose, intwaro ituma abarundi babana neza mu mahoro n'umutekano, intwaro ituma Uburundi bugiranira imigenderanire myiza n'ibihugu bibanyi canke n'ibindi bihugu mpuzamakungu. Rero turavye ingene abo bitwa ngo ari ku butegetsi ingene bashitse ubwa mbere, bakabanza gusenyura amasezerano y'Arusha, bakabanza gusenyura ibwirizwa nshingiro, abahanuye bose haba mu gihugu haba mu karere haba muri ivyo bihugu vya Buraya nyene haba mu bihugu vya Amerika, aba mashengero baba bahoze barongoye ibihugu muri Afrika nta numwe bumviye. Urumva mwene abo bantu rero kugira jambo baritware barishikane biragora. Rero twebwe twari twabonye ivyo bababaza byari ivyo nyene bigoye, bati twereke neza integuro mufise kugira tubone ko musubiye ku nzira ya demokrasi, musubiye ku nzira aho imigambwe ikora ukuri kwamye kishirikizana, aho amashirahamwe yigenga akora ukuri kwamye adakora atari mu kwa leta, aho amaradiyo yasambuwe yaturiwe asubizwaho agakora ukuri kwamye. Hama mutwereke n'ingene mutekanya izi ngorane zihari zizotora umuti gute, aya matora yagenze nabi azosubirwamo ateguwe neza gute, bati mutwereke ibiganiro mugiye gutangura n'umuhuza ingene muko muravyitegurira. Ivyo rero bavye abantu barungitse nta numwe yarari mu yashobora gutanga inyishu muri aho, kuko ari gushobora gutanga inyishu yari wonyene yaho zarongoye igihugu yagiye hejuru batembagaje ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha, niwe yari kumenya ivyo yasigura, kuko bajya abandi bo bona bagiye bose uko ndababona n'abantu bagiye muri ubwo butegetsi birondera y'ibiti, ko bamaze kwirongera ibiti rero ntite kubaza ibibazo by'igihugu, kuko ugiye kuvuga ibibazo by'igihugu baca gukura muri cya giti ugiye kuvuga ko bimeze. Rero twebwe byavuyemo twabyakiriye nabi.